umuririmbyikazi Monia Fleur yahamagaye Lino G ku ndirimbo ama ntiyaza umuntu bamucyubahiro ciwe kwanza dufate nk'umugomba mukubite abakobwa benshi bubu n'ababenshi baguma amaso hari Uncle Crazy ari hagati unyene umuririmbyi mwaririmbanye hariho façon umupresente umuhamagara nduse umuntu nyene uterura we yamubwiye ati mu minota 5 mbe nakubonye ngaha nk'ubu igihugu kirashobora gutegwa wagenda kukidefanda ugacuba umwansi urabibona none wowe uri umuririmbyi none mbwira iyo concert uzokora igihugu karabonye 2015 baranse kuvuga bose bacariruka yes oya ahubwo tuvuze ati cuba umwansi imyere ko turavuga ati kandi uvuze uti bigenda gute uvugira igihugu mu Burundi cuba umwansi cyane kuri bitiko turavuga ati Burundi buko burategwa n'u Rwanda cuba umwansi mugaba bajya ba influencer bo mu Rwanda n'abarimvyi bo mu Rwanda benshi baranditse bashigikira M23 mugurabona abanyarwanda bagumye bakunda ahubwo bashobora basana iyo ngorane ari mu Burundi uririmba indirimbo canke uvuga uti je ndashigikiye isoda c'Uburundi kuzibira ivyo bintu mu Burundi hariho ingorane zibona abantu bakwanze ari ingorane iri mu Burundi abantu bazi gutandukanya sinzi ivyari igihugu n'umugamba okay gukunda igihugu sinubwa ngo nitigo donc biteza kuba mu maraso bitegerezwa kuba mu maraso kuko simbona ukuntu ushobora kuba nk'umuvyeyi yakuvyaye yego rero kuko igihugu n'umuvyeyi urumva twese turi oblige gukunda igihugu no kukigwanira mu gihe gitewe mugabo ubu uyi bivanye n'ivyo tubona kuri tere umenga baririmbyi babonye kankizi ibiriko biraba ukabona nk'abanyagihugu je mpora ndaba nko mu Rwanda par exemple hagize n'umuntu avuga kuri president wabo bose barahagurukira icyarimwe mugabo tubwe ngahagize uhagurukira kuri president wacu kandi influence imbuga dukoresha ni zimwe bajya abadukurikira nibo nabo bakurikirana uno munsi hageze aho nabonye yuko hariho umutegetsi mu Rwanda ariko arabwira ati mwebwe murafise aba followers bari muri bijya bihugu genda ugasanga ni ibyo bagomba kubateka kuvuga ni poison bagomba kuroga bo ngaha eske umukuru w'igihugu atewe si igihugu kiba gitewe yego mu bisanzwe comment est-ce que tubona abari abartiste ubona neza yuko hari ukuntu wagira defense muri art yiwawe je no bishira mu kuntu mu Burundi n'ubundi bwo dusanzwe tudakunda ivy'iwacu okay ni bimwe twamatwidogera no mu muziki kujya umugambwe uri muri ibintu normal nibisanzwe ko no mu bindi bihugu none twariko turavuga ko iyo Tanzania naro Diamond sinabonye ari muri campagne muri muri Chadema Diamond barakorera system hari nabonye ama video yari yambaye ya version yabamba bose n'abantu munazi bose Mama Samia baramukije mwese bakunzi ba Yaga Tech TV nkuko mubizi Jende Simbizwa Semavumba muribuka haraheze igihe umwaka urenga gato nari twakoranye ikiyago na team ya Trade Center rero abantu benshi barasavye ati turakeneye igice cya kabiri rero cyavuga ati abantu ntegeza kwiyaranja uko bigenda kose ndazi bari busy cyane n'ubuzima bari mu mabanga menshi barimwo byo bari kwarirukamwe umugabo uko bigenda kose nashoboye kuronka Pasi na Willy ndabaramukije cyane yamu sana Semavumba baba bayakuye amadolari bakora ijoro bego yumvire amadolari ijya ofete abantu benshi bamenyereye mu mapiano kenshi ari bugu no message naki kavuga ibintu bike biri kumusubiramo bya bintu ni bugu n'amajambo abiri chupi ngo vibe mugabo rero gato yaguke mwayakuye kandi attention bayagene ba bugu niba bariko barayajya ni yisirikira cyo usanga ndagene kumenya juste inspiration gatoya kuko bijya iziya ndimbo zibuza muri boîte aho nyine umuntu ushaka kubona no mujya mudada iteretse nkeni 10 yayakuye ora reka enjoyinga bugu mugabo urumva nibijya ivyo naririmbye tari muri kuri biboneka cyane ariko wumvirije mu kuririmba niho byuba ajya amajambo nibijya nyine none wewe mbwira ukuntu umuntu urazi yuko
nkuko turafashe umunyeshuri yajeje ishuri w'umwigeme hanyuma ni kuvuga ntararonka akazi na stage ntaranayitangura ariko ukabona afise ibikayangana gusa iPhone Pro Max iPhone Pro Max inzahabu zimwe zizimvye cane gose ubuho igarama ngo ni 500,000 mugabo kazona yambaye nka 10 gram kubona afisa caractère hari abandi mpora mbona wangu no gutonda igitoro ntibatonda moshe ukabona ngo haraje no kuri station kwanashitse yinjira none uzi byakora nibyo tukavuga rero nimbo okay nimba ari umwana wo kuri ya mazina tuzi y'abagwiza tunga bakomakomeye two bitegera nise yabimuhaye ni nyina yabimuhaye muvuga asangana umuntu mubana mu ikati uzi ko akenye nkaho none abayakuye he mugabo rero juste kugira ucumu kubitira muri wa mudiho nyene yamane anezererwa indirimbo itambika mugabo tugatanga ubutumwa runaka nta byigeze bigushikira bavuga bati ino ndirimbo ishobora kutwirukanira abakiriya byo tugora ngene tubivuze oya urabona n'igitero cya kabiri ndavuga ati raba nk'umukozi wa leta mugani wa Heineken imisi yose kandi umukozi wa leta atari mu nzego zo hejuru cyane atayintandasa afise atayintandasa muga akaba wa Heineken imisi yose amashampanye inkumi buki buwamfu none nabo yayakuye byose byabiturire twumva bivugwa ndofete naho narimvuze juste bagi bafise ububare avuga bati sha none ko abonye uri kuraririmba ari bakiriya banje kweri nyimbo nta nabagenzi baba DJ bavuga ati indirimbo tugora kuvuza reka ahubwo abantu maze guhura nabo abayumvise ahubwo barashima cyane burya butumwa yego frère abango bijya bintu bavyumviriye gute bijya bintu ngo wabikuye ese ibyo tubayemo nivyo tubaye okay oya nta muntu aravuga ngo tuyivuza ivyo bya bugubugu waruvuze ngo bikundwa nzi navuze ati ishi nigeze abantu basigaye bakunda ibintu batacu bimaze ibintu bona mu bisanga ari umuntu yavuze akajambo ati kera kugira umuntu amenyekane yego yaracuma umutwe agaturira umutwe ubwenge akarondira agatravaye akakora ibintu bishoboka kweri kugira ashobore kugira izina agateka umutwe kabisa nayo agakora ibintu bizima wala bizosigara bivugwa nazo bayapfuye ariko ubu muri iyi si y'uno munsi kugira umuntu amenyekane fo genda mu nzu ufate kamera telefone wambure impuzu uramenyekana utuka abantu sizugire nteduke n'ibintu nyene byinshi n'ibintu nyene by'ububwa n'ibyo bituma abantu bamenyekana dernièrement hariho evenement yabaye muri Dar es Salaam bakavuga ngo ko abarundi ko batigeze babatumira twaraba genre nk'aba performance y'abarundi bamwe hamwe namwe bwiye twa distance ingene muza ingene show muza muri Koranda amaze kubakurikirana henshi abo makaraoke muririmbye cyangwa kabona neza yuko murakora ibintu mwabyite naho bagusurprenye mugabo urabona yuko harimo ka experience runaka kaba karimwo mugabo turavye abaririmbye nk'abo muri Tanzania abaririmbye bitwa yuko abaririmbye bamaze kubivyamamare cyane ndabona neza yuko baramaramaje n'akarere ukabona umuririmbyi n'indirimbo yibira munani genre iyo muriko murabona nk'abaririmbyi bariko baraduga abanyene mwe mukaraba nka mwebwe imbere yo kuja kuri podium cyangwa kuja kuri stage uravye umwanya byagutwara kugira ngo byitegurire ukabona nk'abaririmbyi bariko baraduga ejo bashobora kurepresenta n'igihugu nibo ugasanga nta muze muvyakira gute uri kurabona nk'umuririmbyi usanga nta repetition akora nta myiteguro ikwiye akora mugabo ukabona urugero ari karajako ejo hirya yejo ushobora gusanga habaye ikintu mpuzamakungu niwe bahamagara ndumva ico kibazo cyane ndacuvuga uti ni hamwe uzosanga dufise abagezweho kuduserukira ata nguvu bafise zo kuduserukira bikuri nico nibaza ushatse nico nagombye kugira ni ibinyene buriye karavuga iyo mubibonye ufite nkeneye kuza iyo mwebwe uravye mwebwe ingene bavuga ati twa desante ni muze imyiteguro mukora ko ndibuka negiye mutegura igiteramo kuri arena mwaramaze igihe mumbwira ati twe turi mu myiteguro ngabo nkaza mbona nk'abandi baririmba no munsi yo bafize igiteramo
nta myiteguro nigera numva ikintu cy'umyiteguro umengo nikibaho umengo naco babwiye bafite naho ejo no musana by'amavyuzi byaciye biza niki ngo nibo bagezweho no bagize iki ejo bibaye ngombwa yuko ari abaselektione kugira serukire nari nkene iyo muri kurabona nk'ibintu mwene hamwe nk'aba grand frère cyangwa Phoenix muzamugira cyangwa nibi rero avuze ati abantu bubi kubera twamaze gushira mu mitwe ko kumenyekana ari gukora ibintu atacu bimaze yego usanga rero n'abaririmbyi muga hari ababishoboye hari abashoboye kabisa nabo nibahabwa ikibanza muri bashasha hari abakora ama performance neza vraiment mugabo bahabwa umwanya muto nibabaye ikibanza niyo ababishoboye ntibamagorane uwo mutego uvuze niwo kandi bizohava bidushikira kandi muhari oya nuko vuga hari abaririmbyi nkuko waruvuze ubuti ejo barashoboye kumuhamagara akaja kuduserukira mugabo benshi turamaze kubona ngaho ugasanga indirimbo ziwe zamunaniye kuririmba live turabazi yego umva ntitwaje avuga amazina si byiza mugabo ugasanga kweri indirimbo yiwe hamuvuga uti none niwe yayiririmbye cyane barayimuririmbiye hama we gusaba ari waboneka kuri clip ugasanga live baramuhamagaye kuri scene aririmbe bya bindi nakapera gusa ukumva none ko atari bitaryoshe kwa kundi biga kwa je nibaza ko nukudakora nukudakora urabona natwe ntitwakora tugikora cyane nka kumwe babahaga bakora bo bagira ama repetition amasaha 6 ku munsi twebwe twararepeta tukagira iki muga ntitwarenze amasaha 2 par exemple cyangwa 3 bana natwe twaragabana mugaba rero aba wowe n'ivya repetition atavyazi ko bibaho wazi yuko gusaba muha concert akagenda no mu DJ wiwe agaperforminga akamushiramo instrumental byanse DJ akacashira ko playback ari mambo kwisha nibaza aho tiko tumerere nka waruvuze bo muri Tanzania na hehe usanga abantu bitwa mu barazu cyane mugabo naririmbye Jesse no sinzi cyo kogwa byikuri nta muti James mu bisanzwe nta nyisho ufite ico kibazo nabonye bivako kaje nagenda bivuga kuva kera ngo bacage navuga ngo na majalousie kubera ngo mushaje ngo murashaje urabona umuziki w'ubu bakorera réseaux sociaux TikTok réseaux sociaux nayo ni ibintu biri mu muyaga yego hariho rero ubuzima vireye ibure ubuzima tubayemo kuko kuri réseaux sociaux urafise ukuvugwa uko wumvirizwa mugabo rero mu buzima busanzwe naho muri kuri tere hariho ukundi kuntu abantu naho kuri tere abantu babaho abantu ubona n'amaso kuko abagore réseaux sociaux umuntu ababona bijya ntibaboneka abantu rero abantu bari gutya face à face abakeneye rero ukuntu wewe antange wewe umuririmbyi abakeneye kukubona kumwe bumvise ibyo bintu wewe bijya bavyumva bakabona ku réseaux sociaux bakeneye ubasubiriremo bijyanye imbona nkubone bavyumve imbona nkubone mu gihe rero yumva kuri réseaux sociaux kuri YouTube bibika kumva ujyo muziki wawe kumva kasura bana sana mugabo waumara kumushikiriza rero biboneka kumva gusura uragize n'akantu gatoye ashigenda vibes yego ni hamwe bose abarimbi bose bashira mu kivunga ngo nibona kama concert nibona kama concert abantu batayitaba mugabo gasanga amakaraoke hari ajya bari babwete ngo bagira ngo karaoke usanga bwuzuye mu minsi yabo none fata kenshi bagiye bagira amakaraoke bo barabizi barazi wewe mbwira igituma ukuntu bagiye bararepeta baragira imyiti afishi iriko abaririmbi 10 yego yobura abantu gute abikunda kavyarabaye barababura nivyo nyamba misi yose ega mu bisanzwe iyo concept nyene yuko bagira ama play babaha akanovera donc ibiteramo byamaze kuba bibi ni blague donc umuntu avuga ati zobumviriza kuri réseaux sociaux mugabo mwebwe namwe mwaragira ama playback mugabo abantu bakuzura cyangwa usanga ari mwebwe mwatumye ari mwe na playback irarutana playback kuko playback arabagira playback bakazimya micro sivyo akazimya micro karema agacheke nyijojo akaririmba kabisa mungabijwi giwe ryajwi giwe na twete ko rirumvikana yego hari ugurura micro
agasubira nk'umuziki mbwa akakubita amaswata kandi ari wiwe ukumva amajwi zazindi bagisho baca bagabanya agaca kuzimiriza mikro urumva aho umuziki wawe ugasanga urawononye twe playback yacu uzumvirize n'ubu natwe tugira playback ni kujya nyene ko muri CD nta swata nimwe ijamwe buga rero na playback barayirepeta ndiri masigwa hawe none kugira amajambo ifo kuyirepeta neza ingene wabiririmba wibuka ukuntu wabiririmba amajambo ntuze wakoresheje impwemu zikagira do kwishiramo kujya nyene wagize uzumvirize mbi data ikararirimba yego yani nahatangura kuririmba batararirimba batasha umuziki wiwe ijwi ni rijya nyene yo muri studio sikora ngo ari kuri scene gashaka kugira utuntu no na D1 nuko na D1 ni kujya nyene bamushiremo rero umuziki wiwe awurimba kujya nyene bica biryoha kuko uririmbiramwe mu bisanzwe biririmbye niyo difference y'ama playback okay niyo mpamvu usanga n'abarimbye mwe bafise playlist kuko je ari kintu jaza kintangaza ngambura nka Farias atangiye kuririmba uramenya tatanguriye asubiriye kandi ukabona n'abadanswere ukabona baricaye harageze umwanya barahagurutse bamenye bisigura yuko barafata umwanya bakagira repetition urabona uzobimenyera ku muntu ari kuri podium atangura ngo DJ donc nuba ko ntari prepare ujya vuga ngo DJ ntari prepare normalement we watanze list okay urambwira ati DJ je ndirimbo nizi zikurikirana hamuzi kuzakora n'umu DJ nawe murarepetana nawe DJ murarepetana akamenya ati umwanya aza guhagarika canke vyaryoshe agahagarika nawe ntucucika kuko indirimbo urayizi ni gwawe okay ko nk'ubudiraniye amasinzi kumwabonye nka incident yabaye umenge Ngozi aho umuririmbyi kazi Monia Fleur yahamagaye Lino G ku ndirimbo ama ntiyaza kandi bari baduganye hari Bujumbura ihari Bujumbura baduganye oya haranyine Bujumbura bari yaraho kandi indirimbo baririmbanye ntiyaza kubera ntiyaduka ndi yarenga yaduze kuri stage dansoka amakamwe nabi biramaze gushika mu karirimbo mugamagara nk'umuririmbyi mu mwarakoranye collab surprise hariho utuntu tugeze gushika bapana kwitwebwe mugabo meme baririmbye benshi meme nabwo gacu wasanga umuririmbyi aravyimbye donc yaramaze kubona umustar sibyo hari n'igihe nawe bishyuga sanga ujya muririmbya muhamagaye yikomporse nabi mama umuririmbyi mwaririmbanye hariho façon umupresente muhamagara donc umuntu nyene uterura we yamubwiye ati mu minota 5 mbe nakubonye ngaha urumva hariho umuririmbyi mwaririmbanye ngira ukora basanzwe bari en fait jenge numvise ngene yamuhamagaye umwe nk'umu MC kujya ku mu MC hamagara umuntu nari nkeneye kumenya yuko deka nivyo biba répéter genre iyo uvuga ati ndafise indirimbo mfitanye collabo no kurepeta ubwo ni wewe nuzegeso yiwawe nawe wenye turi ku muziki wewe nyene iyo umuntu uzi ko mwakoranya akazi sivyo tureke basa akazi umuntu basi tuvuga umuntu ya umuntu basi ubashe umuntu wubashe none hari ukuntu muhamagara yego hari ukuntu uhamagara umuntu asanzwe mbwa hari ukuntu uhamagara umuntu ubona umuntu wubashe rero ukuntu ushobora kumupresenta oya mugana byenye yangira monye yabigize kubera basanzwe banone cyumenga baranabantu mbe barabana bagize c'est tubisoma ku mazo social nta uzi jina mbona bari en couple comme on dit ne bari en couple sai baramenyeranye barazi ngene cengira ni ivyo ni manque de professionnalisme je fait aho mangeneye kumenya si ari nk'akantu ko nakone ugategekanya kuko uko bigenda ko uduga kuri podium umuntu peut-être muri kumwe cyangwa muri iki nkabajya surprise basanzwe bari kumwe turejour bisigwa yuko nkakajya baba bagize ko bari nk'agatwiko baba barakoze kugira normalement ibintu nk'abyo barabitegura kubera ko deja barakorana bari muri nzimare bimwe nimbari biki banakundana baramana barantumbazi ibindi nubwo ko basuvuga ati wewe rero nimbari uza gutangura uze kugira kuginza gutyo mpamagare gutyo ivyo ni normal kandi c'est professionnel biba biri professionnel mamuteza kubitegura oyamvuze je ariko nakubwiye ati ndaguhaye iminota 5 be washitse nga ivyo abagiyemo petite by'urukundo nyene petite ivyo abikwaje dufatira kujya mwari tangira bari bashwanye dufatira kujya mwari bari bikora dufate nk'umugomba mukubite abakobwa benshi ubu nababe baguma amaso hari uncle crazy hari hagati unyene
umuntu uramuha icyubahiro ciwe kwanza ufengene kumenya vyarashika muri bijya bihe nyene yego hari abagenda rugati banakuduga bipodium bivanye n'ukuntu umuntu indirimbo naririmbanye collabo n'umuntu ati naramubonye yego imbuga icashika cyane n'icarico icashika cyane je ndibuka yari waririmbye yavuga ngo je ngo sindirimba ngo imbere y'uyu ngo byaba cyane ahubwo ngo je ngo ntegerezwa kuza ngo inyuma ya naka nibyo byakunda ko ngabo ivyo byo guhamagara umuririmbi byo byari bisanzwe byashika gake kabaho mu gihe murimbye gapotera ugashaka kugira umustar cyakwereke ko ari umustar ni gake kaba gake mugabo byarashika n'umurimbyi nawe nta mutima mwiza bafise kame fair play nta ibihari umva mugenzi we yakubonye haya ntiyarazi kuza hajya umuziki mara uririmbanye mugabo mu cyo gihe nawe nyene ifo gukoresha diplomasi wa sport okay muravye nk'abanyamuziki bahari ubu umuziki nyene concept urimwo ubu ugacuraba no mu myaka y'2045 mubona turiko turajaye je nibaza qualité yaraduze qualité c'est-à-dire ya production ingene bivuga neza cyane ubu biravuga birasoundinga neza mu gutwi byarabaye byinshi byarazimbutse ama micro arazimbuka ama monitor bref mugabo ico novuga ni ivyo turirimba nivyo uko imyaka tugenda turirimba ibintu atacu bimaze ngira ngo biva kuri kimwe biravuga ati abantu baririmba berekeza rezo sociaux kubera ziko rezo sociaux ama views mbwa rungu dufaranga dukeya akacaraba bitrendinga akabona n'ibintu atacu bimaze nakaca ririmba ivyo nyene nico kinini je mona cagiye gihinduka hama ariho n'ukuntu n'ingene abaririmbyi gushikirana hagati y'abaririmbyi twe kame mitwarahura kenshi tugasangira kenshi nivyo nagomba cyambaje ariko ababubu umwe wese umengani umushefu kira gushaka kuba ari wafise ama views menshi je nabaze kubona urabona Malibu kenshi harabira bati ego ukabona ujya arinjiye deja ari ukuntu bagenda ari kibi afise abantu bamuherekeje ari umwe ari kumwe n'abantu muri isanganiro award nabonye DJ Fernando sinzi ko bari ntuze avuye gutanga agashimwe nabonye yiruka n'indi niga kasino yi speeding haba umuvuduko ariko nati muvuje mu vuduko ndori normal hari ukuntu umuntu atambuka ukabona ati umuntu umuvuduko nusaza urazikora nk'umukuru y'ugashitse ego babahungu bari ruhande yiwe ndakubarira ari ukuntu uzubona ari kumwe n'ingendanyi ngira 8-10 n'ibintu mugaruka ukazibona araje ntaramukije abandi ba artiste hasanze ntaramukije na Daddy DJ Daddy araje gusa arinjiye ivyo twene vyabaho waragenda ahantu uhasanze je sais pas moi Lorino mukaramukanya wasanze yo yamugatera n'inkuru kwanza mugatera n'inkuru gwase ngari bose bicaye hamwe normal mugaba bu numwe wese agenda gara cyane none kuri ico nyene dufate nka concept ya Daddy yo kuvuga ati dufate uko bigenda kose nkamwe bwe basi niyo dura content ntigeze ibaho uko bigenda kose mwari mufise ahantu muhurira swate ni kuri studio cankande hantu mugabo le fait que Daddy yumviriye ati eka nshinge ngire Malibu rencontre ishobora canke niho byari bakwiye rero kuba ariho bavuga bati n'imiburi nirigaragara niho bari bakuriye kubera bakayagira ibibazo byabo erega barahaza nivyo nkubwiye kandi bumva barahaza mu kugasanga umwe yicaye ino undi hariya undi hari hanura mu kijundi donc umengo bari mu ngwano umenga ni competition barimo competition ni ku rukaratasi ni muri studio niho teza kubera na muri kumwe no kugira abantu kwanza babone ko muri sude muri serie kameme ifoko muri freta donc biba by'abatanzania bwati musanini kiyo cha jamii ifo kuba ikiyo kuba example mu bantu nkwejeje naho na Melisande twamananye nk'isa duhuye cyatsi guma dutera inkuru turaganira imiziki turavuga n'ibisanganiro awandi mugabo hajya mugabo yari kuba ari ubundi muri abartiste babashasha rero cyane none mugabo dufate nkavuze kundajya kunda gutaramira nko kuri Malibu yego ja namwe muhari
ivyo biyago bivaye hamwe bwe ivyo mwahora muyaga ku barimvyi ba kera mu kayaga petete nta udusorisho cyangwa utuntu mugenda mu je ariwo akiganiro indirimbo nigeze gukunda burya jirya ndirimbo ya Live Melone ya Fizo burya je sinkunda nka video sinkunda indirimbo nkunda ikiyago cyari kiri mu ntango ubona hajya ahantu gihaza hari kiyago barimo basokeye bande akimiliki yakuna ucubona yuko muhuye umva ko iyo ura hajya hari kukarigara bari hajya kujya kabiri kwa basokeye kujya garajyamye kujya nyene kandi ntiwabura bari nka sisi voilà uno munsi naho Malibu umwe mu bato distance yashinze Malibu nubona yuko rofetswe mwe muzi akamaro k'ikiyago nubona ko hari uruhombo runaka generation iri kirahomba kandi mwe gujyo banga muri fise muzi ikiyago cyaba kimaze simbizi uratuzwe ntacyo udakora simbizi uno musi ndibaza twaciye muri byinshi sivyo kandi murabona yuko igihugu nici wacu naho hari ukuna aba artiste bikumira ukuntu nko kumengo ibibazo bimwe by'igihugu mengo nkamwebwe iyo uravye haba muri kahise murazi ibyo mwagiye muracamo mwebwe indirimbo zayo mwakoze mwarakoze indirimbo zagiye zirafasha abantu aho zasho influence zagiye ziragira mu bantu mura yuko bivana nibihe igihugu kiba kirimo ora nk'ubu hari turi mu bihe usanga igihugu usanga kigenda kironke nk'ibitero runaka ugasanga kibo kiravugwa ukuntu ugasanga histoire hari abantu batari mu gihugu usanga bariko barayivuga uko tariko kandi umuririmbyi nawe nabafise ahagera afise ku ico yovuga biramaze gushika ukabona ati nka twebwe twa descente iyaba turi muri vya bihe nyene intervention yacu yobi cyane nk'umuririmbyi runaka ndabona ngari ko bari intervention yiwe biramaze gushika canke muri ayo ma inbox ukabwira ati baramwe no wacu aho biriko biraje ndabona yuko nkamwe wokora nk'akantu runaka ndabona neza yuko nkigo gishobora hariho information ushobora kuzibira biramaze gushika ibintu mweneje jeni bazako abaririmbyi nivyo ufise icuro uvuge ku bintu byose biba mu gihugu yego ariko ni kuraba nk'ibihe turimo yego aho usanga juste mu Burundi busa n'uriko burategwa naho abandi bavuga ngo sivyo mugabo ubajije abazi kahise abazi histoire barakubwira ati niko biri nivyo iki ni gitero yego mugabo umuririmbyi ukavuga uti none ninasohora indirimbo none ahubwo bakwiye kuduforma badushyire muri batugirishe si oya mugabo nkawe warabiciyemo wewe nkawe zabacanga warazikubise niba batanga wewe zabatanga urafise experience uriho hari abantu baze bavuga bati urumva mwarakoze ya Sende David aleze yego mugabo tuyivuyemo ujya ibujumbura twayashe nivyoroshe kuba muri Bujumbura wakoreye Sende David hari muri ico gihe usanzwe simbizi nubu ndabona iyi Bujumbura atanga kwitangura umudede uri umuririmbyi kuko urundi muntu akora ibindi bintu ntaco muguru umuririmbyi urumva ubukeneye amakontra y'ama publicité ubukeneye aho ukorera karaoke ubukeneye public iza kuraba karaoke zawe ukaca usanga rero amaradiyo abandanya avuze umuziki wawe mukaca usanga abajournaliste bazatanga ugengo ko ari umudede chatuvyo imiryango mwimike ubwawe mwene akabarati we ko ari kuri none je aho ngene kibazo mfise n'ikintu ugenda rero none kibazo mfise n'ikintu none yo Sende David ko ari itwara igihugu none ntarono mina je ndaraba nko muri Tanzania ntabona CCM Trepoa yego okay mu Rwanda uno munsi nk'ama media yose mu Rwanda yose ama televiziyo yose ntibadifize ikintu atari ko icibutso cy'imyaka 31 yo kwibuka biyubaka hari ikintu kimwe kuri bari ikintu mutinya abo badede ko abo batwaye hari ikintu kimwe kuri bagira ariko aba artiste niyo burengene ikintu kimwe kuri bagira wewe kuri bagira ko uburundi buri muri demokrasi ego sivyo ego imvugo uri kuravuga wewe
umengo uri kujana abarimvyi bose kuja muri Sansinique. Yo sindabajana muri Sansinique. Ndiko ndabajana ahantu kuko urabona nkubu igihugu kirashobora gutegwa. Wagenda kukidefanda ugacuba umwansi urabibona none wowe uri umuririmbyi none mbwira iyo concert uzokora igihugu karabonye 2015 baranse kuvuga bose bacha bariruka. Yes oya ahubwo kuvuze uti cuba umwansi imyere ko turavuga ati kandi uvuze uti bigenda gute uvugira igihugu mu Burundi cuba umwansi cyane kuri bitiko turavuga ati Burundi buko burategwa n'u Rwanda cuba umwansi mugaba bajya aba influencer bo mu Rwanda n'abari mu Rwanda benshi baranditse bashigikira M23 ngurabona abanyarwanda bagumye bakunda ahubwo bacha barabasana iyo ngorane ari mu Burundi Moririmba indirimbo canke uvuga uti je ndashigikiye isoda c'Uburundi kuzibira ivyo bintu mu Burundi hariho ingorane zibona abantu bakwanze ari ingorane iri mu Burundi abantu bazi gutandukanya sinzi ivyari igihugu n'umugamba okay urumva hariho igihugu akaba umugamba yego mu Burundi baramaze kubicanga byose ku buryo uvuga igihugu uca witwa Umusende David. Yes urumva nico kintu gituma petetse n'abandi bantu benshi baca bagira donc niyo ngorane hari hanyuma akacaba rero n'ingorane nabo no kuba Umusende bamwe kuko nawe uri kurabaza ibibazo nawe washatse kubicanga byose urumva kuja mu mugambwe ni shwa urumva gukunda igihugu sinobwa ngo nitigo donc biteza ko mu maraso bitegerezwa kuba mu maraso kuko simbona ukuntu ushobora kuba nk'umuvyeyi yakuvyara yego urumva kuko igihugu n'umuvyeyi urumva twese turi oblige gukunda igihugu no kukigwanira mu gihe gitewe mugabo ubu bivanye n'ivyo tubona kuri tere umenga abaririmbyi babonye kankizi ibiriko biraba ukabona nk'abanyagihugu je mpora ndaba nko mu Rwanda par exemple hagize n'umuntu avuga kuri president wabo bose barahagurukira icyarimwe mugabo tubwenga hagize uhagurukira kuri president wacu kandi influence imbuga dukoresha ni zimwe bajya abadukurikira nibo nabo bakurikirana uno munsi hageze aho nabonye yuko hariho umutegetsi wo mu Rwanda ariko arabwira bati mwebwe murafise aba followers bari muri bijya bihugu genda basanga ni ibyo bagomba kubateka kuvuga ni poison bagomba kuroga abo ngaha kubera abo ngabo banumye sibyo none nimwe nkene nka mwebwe urumva wewe uracariho warapfuye none eka kubera we mbona ugihema hari abantu bavuga bati ngo ugiye gukora ibi ngo bace bakwica mugabo imyaka yaragiye hari muri 2010 kijya gigo baca yitwaza ngo kakabone bashabwa to kabone uko yaciye anyika urabyumva me pasi kwa hapa Romeo kwa hapa uriwe 2020 wewe twari kumwe mu bindi ngene bya politike muri prona arrangement turiho turamushigira gasto tweko ndazigira gasto turiho umwana wo mu muji okay wa undi mutipe twari kumwe umudede kandi yambonera kure muze janti yari yagiye korana na iprona hama mu nyuma yagiye korana na iprona isubiza mu CNDD sasa none ayo ma realite ahari kubera iki none ata nkeneye kumenya hamwe mu mabise expect je nkanje ndabivuze ucumengo ndahengamye jenga geri kwa ozi naramubwiye ko jata mugambwe numwe na partner abantu baranyataka ngo ndi hakanya mugati none ka je ndi muhaye mje nta mugambwe numwe ndimwo urabyumva gusa ndi umurundi akunda Burundi kandi ubwo Burundi namba butwagona sene David ndatahura programme yabo hamwe nkagerageza kuyiproteja ko mugiye akiriba bayiko bayitwanda ndabaproteja namba igihugu gishobora gutegwa hatwara sene David ndagenda nkakidefend ndi nk'umusirikare burya nta mugambwe agira wade agira defense y'igihugu i concept yuko basi tureke basi kwitiranya iby'umugambwe n'igihugu mugabo turabe turabigabure rero tuje rero ku gihugu eske umukuru w'igihugu atewe si igihugu kiba gitewe yego mu bisanzwe comment est-ce que tubona abari abartiste ubona neza yuko hari ukuntu wagira defense muri area yiwawe je no bishira umuntu mu Burundi n'ubundi bwo dusanzwe tudakunda ikiwacu okay ni bimwe twamatwidogera no mu muziki yego twamatwayivuze misi yose ndaye namatiko ndabaza aba DJ najya twari ko tuvugana na Zenobine ntimega n'ubu ntibirahinduka ntinubabaza kugusaba imiziki uri kuranira hari umuziki w'ikirundi bagusaba ambwira ati nukuri n'ubu nta murundi jansaba umuziki w'ikirundi okay atahubwo baraza bakagira bakansaba indi miziki yo hanze okay niyo basaba
urumva naho bihera niho ubonera timbe mugo uzora mu Kongo yashitse mu kabare acage nabwira DJ aranamusororera ati bitafari bitakofi bitafere direct ibuka kaya abakenya aba Niger kaya Bruce Melody na Tuse warabonye ko abarundi bose basikiye Bruce Melody ariko abanyarwanda ntibamushikiye Bruce Melody bavuze ati nimba kweri koko ya kontra yaciye iruhande ya kontra nafata oya mugabo wibuke ko kiyage Bruce Melody yari yabujwe kuza mu gihugu na leta y'u Rwanda tureke ivyo ndiko mvuga hari conflict ofite naha ndiko mvuga ibi byo ngaha yari mu Burundi urumva yego uwamufatishije nuko yaramuheranye nuko hariho amasezerano bagiraniye atakurikijwe nawe ntiyakurikije urana akandi kantu bisaba yuko n'umuartiste cyatavuye katuvuga iyo tubona ego ivyo tubona urabona ivyo tubona biri ampere limite mugabo tuciye tumenya impamvu Bruce Melody nawe ataje niye handi rero nkeneye ko tuja n'umurimvyi itahure yuko muri gahunda z'inyungu ari mu yagira kubwira ndacumba wanashaka naje kije Pemporte mugihe je ntahagaze uruhande rwa Tuse mugihe umurundi afitaniye ikibazo n'umunyamahanga ego sivyo mu bintu biboneka pana kuvuga ngo nkora ko umurundi ari mu mafuti ngo ushobora kumusipote nkora ko umurundi no mugo mugihe ubona ati umurundi ari mukuri utegerezwa kumugwa inyuma yego nk'umuvukanye sivyo ora abarundi bose odosi waza ko bari bazi ivyo vyikura avuga ngo vy'inyuma ni box no mugabo bari bazi ko bari bazi ko Tuse amwishuza ego birakwiye mugabo Tuse yarabaye umwana mubi mu maso y'abarundi cyane gose urabona twe twaramuvugiye kandi ari mukuri twaramuvugiye twari kote ya Tuse ibaze nk'umuntu yanditse ngo aha ngo turiko ngo turiteze urubuga ngo twerekana ngo isanamu mbingo y'igihugu kandi yari yibwe je nabwiye nti none ubu kweri Bruce Melody sigari wa muntu mu Burundi ashoboye gutuma igihugu kiboneka nabi urumva abarundi ukuntu bagukompara umuririmbyi umwe n'igihugu en plus atari n'umurundi mu Burundi urumva niyo ingorane ni akera urumva si ibintu bishasha kabisa abarundi turavise complexe normalement niyo navuga ati igihugu gitwiza kuba maraso si ibintu mugabo hariho n'ikindi kintu ikosa niko ndabona muri iyi minsi situye amajinasi mashasha mu mashuri ntibacigisha cyane gukunda igihugu civisme nka twegwe kera guhera mu wa mbere hari n'uturirimbo twinshi two kwigisha igihugu turirimba igihugu bagirane hari nabyo byo kuduza idarapo mu gitondo byaratuma kabisa umupatriote byaratuma umuntu akunda igihugu aho rero ni bapasi ni education umwana akiri bisaba na leta irakwiye urabibisemwe uruhara na leta no bizama animation ko nk'ubu ego ibisamaza abana ni no ifoko dusaba na leta muri education uno munsi baraba mu ndero yego urabibona nka ucamva nk'uruhara ubifisemo yego mugabo urumva igene kibaza ari kirege ahubwo ikibazo gifatira ikiganiro ntitugiheze ibi ni birebire ikibazo ni kirekire icyo gusa tuvuga ikintu cyo gukunda Uburundi guhera mu muziki muri umwana akiri muto mu ishuri kuri musaza nk'amadesiyani abana basanga systeme education yarahindutse ntiyahindutse ahubwo systeme education usanga yagumye ari yayindi ntiyabajuru oya n'ibintu n'amatext yarahindutse n'ibitaba amayi basoma n'ibiki hari ibintu byagiye babishasha byinshi n'amafaso bigisha ubu petete hari ibintu byinshi byagiye birahinduka kamene donc ifoko hafatwa umwanya munini wo kwigisha ukunda igihugu mukiye mu turirimbo After twakuye baturirimbiye turirimbo to kunda igihugu tubaririmbiye bisusu ni bebe urumva abantu bagakura mu mutima bafise aho kantu ko kunda igihugu safsa nuko muga iyi generation 2000 ngaha utanga kubabwira ngo byo kunda igihugu baranagutuka nibo buzuye ngaha generation 2000 nibo bari hubu urumva nabantu babwiye ngo kunda igihugu bobona iby'igihugu ni kuri rezo social babona mengo niho gihugu kiri rezo social niho byose biherera urumva rero n'igihugu naco ntikitworohereje urabona urashoboye kubura umunyagihugu mu gihugu aho ibintu ugasanga leta yarakorohereje ugasanga unadeka umugani w'abaraba voilà unadeka
urabona mu Burundi turacari igihugu uravye turi ni igihugu ca gatatu canke ca kane gikenye ko yari cyo cyanyuma urumva rero nivyo ntivyorohereza umuntu uriko urabwira umuntu uti no dukunda Burundi tugira acabwira ati amatara ari he amazi ari he amabarabara ari he amadolari ari he igitoro kiri he urumva ibyo bashaka kubwira urumva nivyo hariho n'ibindi no mu Burundi dukwiye kubanza kuraba c'est-à-dire abadutwara bakwiye kuraba kugira ngo n'umunyagi je nawe nitwa tuvuze tuteba reka tubwira abantu ariko mu Burundi ari fresh tuzana ingenzi par exemple umuntu ushoboye kuzana ingenzi kuko nta bitoro zo zitembereza ntibikunda urumva ni kandi simbizi ikindi ndamwunganiye pasi ni birefu ni ibintu byinshi ndamwunganiye pasi ahari ukunda igihugu uno kuko urasensibiliza ntubishire kote mu baririmbyi gusa kuko n'abategetsi barateza gukunda igihugu normalement nabo barakwiye gukunda cyane kuko nabo gihemba nibo batunzwe nyene n'igihugu batunzwe n'amahera y'igihugu amahera y'abanyagihugu urumva nibo bakwiye kwerekana n'akarorero none ku marezo sociaux ni bangahe wabonye ko la defender president de la republique babategetsi museremu wenyene none nani nakunda kubajije mu bategetsi bahembwa na leta urari anonyme wewe wibaza ko iyo bikogwa ubaza ko abarimvyi kuri bwo batari kukurikiza bagakurikiza abashefu ubaze ufate umuntu ahembwa afise yubase etage zibiri atigara buri gito zibiri bona buri gitoro jamais etage zibiri ariko muranda baramba none uyu yanapata gitoro urazi ko je muranda banga nk'ingwano mpora nkagarara imbere gati none ujya ko ronsi gitoro mira gikosa hayi ariko ndi kuri fro none uri kuri tere si urongo rwa mutwa urangishwa ruvuze ngebwa ati none yehe mbona harakosi niwe rero igihugu kibeshejeho afise amavantage y'igihugu mugabo urumva hariho basize urana nk'uyu yavuye mu birigaza gupambanira ngaha sivyo urana ako nyine gatoya nyine pasi nakuboneka ashobora gufasha uwundi muntu yazi guteza imbere igihugu kamwe muzako gato no kuvuga ati nyumbani tu ni nyumbani uko habameze kose ariko nukurikiwe yavuze urabona ko ikigira tuzogira tuzogira bajya nyene nakubaza ati ni bangahe none wani uri kumara zo social suri kuragana uri mu bagwana urugamba okay ni bangahe n'abategesi bangahe bon peut-être abandi bashaka gukora muri anonyma abategesi bangahe bamaze kugutelefona bakubwira ati félicitations ati félicitations vraiment ibyo twabishima munahure anaguye n'ifana nigeze gukora emission ya Mr Gaël arayipartage avuga ati ibi bintu avuze se mavumba nivyo munahure umutese wona muhura bwati wa munga horagora no agahagarika kuvuga ati akira n'ifana ngiyi ari urundi mudeje yitwa Evrar nawe ne vraiment yarambwiye ati ndamubona ku marezo social Evrar atwara intuze yitwa na copy Burundi ne muntu amaze kumbwira ati se mavumba no kuruka Imana ukura dufashe wayiko warashaka na mondari mu cyo y'Imonde yetu atwara ama cooperative my brother ugasanga ari nk'abantu ugasanga ministre yiko hapo nta n'umuzimu tanani mugume mu maririmbyi maririmbyi n'abantu bato cyane mugabo ntacyo puisque tugenda turabivuga ahabonye ne bashobora kuca bikosora kuko nakubwiye ko generation ikaririmba muri mwani generation 2000 dufate nk'ubu bafata umwanya wo kubiraba baraza kubiraba dufate nk'ubu hari abantu urumva ari ama projet kuduga kumanuka ari ama projet asuma umutekano w'igihugu my friend mu bisanzwe umutekano w'igihugu ni priorité voilà mu bisanzwe niba bakwiye guhaguruka cyane gose imbere abana bose bari kubakurikira abari byose uko uravuga bose bari kubakurikira sawa rero mu kurangiza kino kiganiro n'ikibazo cya kimwe cyonyine abaririmbyi bitwara mura yuko muri monde turimwo abanyimvye ama influencer n'abaki bona bo kwitwara gute muri surtout tugiye muri periode électorale kuko nta 2 semaines zisigaye imyamamazo bitanguye nta kwezi gusigaye icyo abantu b'amamedia mwogira kuma mumenyesha abanyagihugu nukuturemesha hama no gutamporiza amatora agende neza yego ntituje muri vya bindi nyene burya ngo kubera ngo ari mu wundi mugambwe je ntarimwo ngoya
aronse idiri nkuko je nawe twari twibereye tukaba tukiriho mureka kore urabona yuko umuririmbyi ejo niyaronderwa n'umugambwe tere niyaronderwa na CNDD niyaronderwa na senere niyaronderwa na Eprona ayage none mama media gusa no kunywanisha no kunywana kumvisha abantu ko kujya umugambwe uri umuririmbyi n'ibintu normal nibisanzwe ko no mu bindi bihugu none twariko turavuga ko iyo Tanzania naro Diamond sinabonye ari muri campagne muri Chadema ba Diamond barakorera system hari nabonye ama video yari yambaye ya version yabamba bose n'abantu munazi bose Mama Samia none ugira ngo abatanzania bazavuga ngo Diamond ngurahemutse muga mu Burundi rero peut-être hari muri umva niyo mentalite mwe mwofasha gukebura kunywanisha ko abantu benshi basigaye batinya amatora ko ashaka kufa habaye amatora kenshi amaru ari ubuntu bukurikira inyuma bikwiye kuba ari bisanzwe kubumvisha situ gukebura ugwaruka kutajana cyane n'abanyepolitike kujya mu mugambwe singuma ngo ukurikire umunyepolitike yego no urakurikira ivyiyumviro muga ntuze kuko ugwaruka ngo ruhendwa cyane ugasanga bikoresha amafuti mu bintu ugasanga batwaye mu bintu by'amanyanga urumva ni kwigisha ugwaruka cyane cyane urumva ko batoja nago n'umuntu agiye umugambwe akurikira ivyumviro byubaka urumva ivyumviro wumva umengo nibishaka gusubiza igihugu inyuma canke umuntu ashaka kuzana umutekano muke mu gihugu amagutora umuntu wese atore uwashaka safi sana je ndabashimire cyane yego ndabashimire cyane ku mwanya mwaduhaye ndibaza ko kino kiyago twagize kubagikurikiranya kakirangiza ntaburira ibyo kiza kumufasha kuko uyu mubona ni Pasi mu mwibuke 2010 yarakoze amatora turi muri periode electorale ntarapfa aracariho nguyu nga gusa peut-être ibyabaye kijya gihe contexte byagiyemo ndabona yuko umugwi wa Decent uratakaje abafana benshi mugabo ntiyabuze ibyo mwungutse kamera mu buzima twarungutse byinshi nico kibagiha ikibi nuko ubigwamo ugacuhomberamo n'ibyo wari ufise mugabo kuba hari ico mwungutse peut-être ndibaza ko contexte ubu byo bamwe cyo kimwe nuko kiyagihe dusanga bari kwarava mu ntambara hari abantu bari bagifise ibikomere n'iki sinibaza yuko ubu ingene dufate nka CNDD yabonwa muri ijya myaka bakiva juste mu ntambara siku byo babiri ndibatse bon ibibazo tubifite twese oyamvuze kubera ubu ubwa mbere bana nk'ubu tubuze ibitoro tubiburira twese hamwe hari umuntu avuga ati ngo umusendede ngo ashake ko umusendede ngo nturagongana nabo n'abagenerali hariya nabone ngasanga babutse byahaye uwo mugenerali sinibaza bariyo apana imiduga y'akazi yego nivyo nkubariye hari umugenerali uhura afise imodoka itari y'akazi yiwe yabuze sinibaza twese manu ubu turi mu kwidirema na Telecom ubu nta uyu canke uyu sinibaza urugo mutarahura nawe Abantu kubera basaburazi deje umugenerali hama intendance abafise mugabo urumva hari igihe rero kugira utahure yuko ubu ivyakijyagiye contexte byo jamwo nino musi sibi muko no musi bareka ko ibibazo tubisangiye twese turagabura ibibazo turabisangira twese ivyo erega ikintu kibaye kitubako twese obeye idugije ikori twese mugabo ava babona umengo bamwe niyo contexte babishiramwe ariyo mpamvu wocu ubona wowe ugiye gukorera abari abantu wajuro nk'ibitero aho ni juste kugira abantu bo bijamwe canke bo bugati kandi si kotimwe ronaje mashatu je muri sanse zose sukuvuga ngo ukoreye umugambo w'iko butegetsi gusa ngo niho ngo hari nigi ukoreye utari ku butegetsi ukabizira muri ku butegetsi kandi umugambo urinzi wemegwa n'amategeko leta ikawemerera urumva nuko uba wemeye n'imigambi yawo yose urumva nuko ko umurundi wari wese afise uburenganzira bwo kuja muri uwo wundi mugambo muga mu Burundi no ku rundi ruhande ugiye mu wundi mugambwe situsanzwe uzwi naho nyine none muri po none twe hari ibitero twagize no amajambo yaravuzwe nta watwirutse ko n'amajambo yarakanga umuntu bane je utangirutse ko mbonye ufise nguje kunyica cyangwa iki ngo wari umuntu ngo yaje baranyindimida wese rega nivyo aba bagendana n'abapolisi mu nyuma mbwa mu nyuma birateba kubera byarakomeye mbwa giye twari tubirimwo mu freze
bigisha tukakuba free so umva byari ivyo tunanyene tugusa abantu bagira ubwoba oya ntabwo amatora ntabakwiye kuko ivyuka mu bindi urazi imbere n'ikirori kiba kibereye urazi n'ikirori kiba kibereye mu mitingi wewe cyatari haba hibereye ikirori kimwe ikirori cyatari n'amahera arasirikira cyane jera bavuga ati politike tuze turayiraba kugira tumenye ivyo bariko barakora ko après nto tumenya abo dutora ariko ntitwigira abapolitisi voilà ayo rero nico kintu abantu benshi umuntu agiye umuganwa ashaka kuba umupolitisi oya umupolitisi si wari wese ari umupolitisi none ubukonde mu katolika ndi padiri muri patiri voilà abantu bose bamaze kwigira abapolitisi ugasanga agashaka kwigisha politike muhuriye mu kigandaro akaca atangura amasije ya politike urabona reka tugandarire umuntu hanyuma ibya politike tubireke urumva perezida si yavuze ati yakubaha yavuze ati ngo politike ntikinirwa mu kabare rero yavuze ati mu kabare mugiye kungwagwa n'ubugiye kina politike mu kabare nico urumva abantu ubu kujya mu muganga ntibisigura koko ngo uri umupoliticiye ngo uzi politike bikirekere turekere beneyo twebwe nibaduvyumviro birashe ikiraka cishiyo n'amari campagne izomara imisi 30 murakora iyo contrat déterminé ya 30 jours après ugacuisubira bamayidirinda rikore abisi ivyumviro vyiza ndamuha amajwi bas sasa muga ntagiye muri uwo mugambwe naho nyene si oblige kuba umugambi wisa naho utari umugambwe wisanze ko ukingiwe n'igihugu kuko uri umunyagihugu uri mwene gihugu uri umurundi ego none cenzo urabigire bizogera hari n'umuririmbyi azokwitoza inde Mkombozi voilà kandi nta n'umugambwe arimwo ayitoza nko wigenga kandi aho n'inzira aho biratanguye so je ndabashimire rero tuyaze neza hama n'ikindi gihe hari nk'ikiyago kizima ubona ati surtout nk'iyo sije ya patriotisme guhera mu butoya n'iki education zoifatira umwanya tuyigiye ibintu byinshi tuganira gusanzwe ufise ubumenyi ku bintu by'ama-animation ibijya byokora birafise uruniya cyane kwigisha abakiri bato abana yego bakure umva kandi umbe ni nka projet ushobora gukorana n'ubushiranganje runaka bakabitahura babitahuye yego kuko urumva iyo ni politique ndende ivyo jamo ministère ya education jamo na sinzi yindi ni yari minentere ko ni ifise ya patriotisme na voilà na education civique bakaca bakorana n'abana biri minentere ba UNICEF kweri bokwemera yuko tuja muri gahunda canke bagiye bakorera kuri plan zabo ega ni leta haya leta n'ikintu gikomeye reka twizere yuko ntitwakoresha iganiro twakidevelopa neza twabibasigurira bazotahura ibyo umuntu agomba kugerako rero ndabashimire abaturavye gushika kino kiyaga umwanya kigeze hama nizere yuko ninabakenera nzosubira kubaronka kandi nta kibazo kabisa sawa mugire si vous êtes intéressé murashobora kwandika muri commentaire cyangwa icyo mwodukebura byose mubyandike je ndisimbizwa Semavumba nari kumwe na Etoile du Centre ndabakunda cyane